Inshuti namwe bagenzi mwamukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije muri kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kiganiro twabaza uyu munsi nkuko tsanzwe tumenyereye ku misi ya mbere turi kuri Twitter Space tukaza kuganira n'umushinga ntahe Fabrice Manirakiza hariho bamwe muri mwebwe bamuzi n'abandi batamuzi reka tumuhe ikaze niba reka aratumviriza yugurure mikrofone yiwe kugira ngo dutangure kuganira mushinga ntahe Fabrice turabahaye ikaze mu kiganiro. Ego murakoze cyane nize ko munyumva neza. Ego cyane turabumva nta ngorane zihari ku majwi kandi turizera yuko n'abari baradukurikirana nabo nyene bariko baratwumva atakibazo. Rero reka turashobora kuduga ku ijambo tuvuga duti izina ryanyu Fabrice Manirakiza riza mu mazina ane y'abarundi bitabiriye umugambi w'iterambere w'igihugu. Aha rero abantu barashobora kwibaza ibibazo byinshi turifuza yuko mubanza kutubwira mbega Fabrice Manirakiza ninde mwitabiye umugambi w'iterambere mu gihugu cyacu Burundi gute ibikorwa by'uwo mugambi mubigejeje hehe intambamyi mwahuye nazo canke muhura nazo izoba ari izihe ijambo nigwanya. Ego murakoze cyane gose kuba mu mpajambo no kunshira muri iki kiganiro ndabashimira gose shimira no bariko baratwumviriza. Yego cyane. Jewe nitwa Fabrice Manirakiza ndi umurundi navukiye hano biti Ngozi hano kumunda hanyuma kubera amagume igihugu cyacu cyagiye kiracamwo turahunga duhungira mu Rwanda hanyuma naho intambara yo mu 1994 benshi barabizi biba ngombwa ko tugaruka mu Burundi. Tugarutse mu Burundi ubuzima buragora mbura abavyeyi mfise imyaka 8 kubera rero ndi n'umuhererezi mu muryango urumva ko byagiye birangora gose ariko ndagira amahirwe yo kuguma ku ishuri kuko habe no muri community byari clair yuko utiza ataco kwimarira. Rero nagize amahirwe yo kuguma nkurikirana ivyigwa hanyuma novuga ati byaragoye cyane gose bigeraho biba ngombwa ko novuga ati sinzi ko no byita guhunga mugabo nari bise mushikanje mukuru yarari muri Tanzania refugee camp biba ngombwa ko nja kumujoininga rero muri Tanzania refugee camp naho nyene mba ninjirayo ni novuga ati breaking in urumva kuva ku breaking in a refugee camp abazi amagorwa yo mu nkambi z'impunzi barazi icyo nshatse kuvuga n'ahantu novuga ati hari habi novuga ati niho hambere habi naciye mu buzima. Hanyuma rero inyuma y'imyaka nk'ibiri Imana irugurura amarembo turaja muri Australia kuco twita humanitarian visa. Dushitse muri Australia rero aho yari jewe na wa mushikanje mukuru n'abana biwe babiri. Dushitse muri Australia rero ubuzima buratangura turiyungunganya. Rero ngira amahirwe kubera nabaye umwe mu babonye novuga ati opportunity bivanye n'indero tugenda turaronka yahi Burundi kubona ati bugiye urose amahirwe kirazira kwiyanjanja ko. Rero cankurana ambition nini yo kwipfuza guteza imbere igihugu novuga ati mainly guteza novuga ati kuba changement muri kuba the change muraza murantunga gose gifrasa canje nta na gitoyinzi muraza gusanga mvuga cyane kirundi n'icyongereza. Rero cangira ambition yo kuba the change in the community bivanye n'ukuntu the African community twari tuza turahura n'ama cases ya racism n'utundi tuntu ku ruhande. Rero muri ico gihe cyane itakutare kugira nige cyane ndibuka ko n'umwaka w'8 nawusimbye bivanye n'ukuntu nyene umuntu abagerageza
novuga ati kwerekana ubuhizi kuko abagira comparison za gusanga ngaha mu Burundi biga much more novuga ati baragira literacy yo kwiga cyane kurusha hanze. Rero ico gihe umwaka w'umunani nawe usimvye, hanyuma ntanguye novuga ati nahejeje university nize international business mu 2011 cyane bandanya rero nibindi cyane ikintu subject ya criminology and justice iyo nayo nkaba novuga ati nubu ndacyayiga nuko nacenda yishira muri postpone because yari online course. Rero parallel ya education narabaye an influencer muri community y'abarundi bari muri Australia cyane mu ntara n'abamwe ya Victoria canke Melbourne, ndetse no muri community muri societe ya Australia yose abagira ababuza gukundira barashobora kuraba izina Fabrice Manirakiza maze kuronka ubushimwe butandukanye cyane muri Australia. Novuga ati background y'ivyo byose yari ifatiye ku bugenegene niko novyita, aho novuga umuziki mu mudiho wa rap, nico no kwita motivation and inspiration speaking, kubera je nagize amahirwe maze kugendera amashuri arenga amajana 5 muri Australia n'ibihugu bikikije, nkaba ndi mu barundi ba mbere bagize amahirwe yo kugira ikiganiro gikomeye bita TEDx Talk, uza baraza kubibona. Now rero sinodondagura ivyo byose kuko navyo ni byinshi bikenewe, nibaza ko twozobirondera ikiganiro cyavyo. Mugabo mainly nisunze kuri topic y'uno munsi, novuga ati mu 2011 naravye ngaha mu Burundi nza ndumuambassadeur wishira hamwe gitwa Action Aid. Action Aid kirantembereza igihugu cyose cyandabona rero ibyiza by'u Burundi. Novuga ati nabaye nka wa wundi umugani wagarutse kati wambaye ikirezi utamenya yuko cera, kubera urumva n'u Burundi nabuheruka nkiri muto, hari haciye imyaka 10 ntaza ngaha mu Burundi. Ico gihe rero cyandahavana novuga ati ambitious yo guteza imbere igihugu canje, kubera nabona opportunities ziri endless. Mugabo sanga muri community canke mu bagenzi narifise canke no mu muryango ntabafise ubuhizi canke ubuhinga bwo kumfasha muri iyo vision. Rero keshi muzoza murabibona nk'aba diaspora murazi ko imiryango turizera imiryango ugasanga nayo ntayidushikanye, byaranshikiye gose cyasanga no ceceka. Rero cyangwa mangira focus muri Australia mugahambavuye aho muri ibyo 2012 ariho nazaserukiriye Action Aid, niho natangura kwandika izina Come and See Burundi muri telefone yanje, fise vision yuko ishobora kuzana changement muri community yo ngaha cyane mu kwereka Burundi canke gushikana Burundi aho bubona umenga ntibwoshitse, at least nkoresheje talent canke ibyifuzo byanje. Rero novuga ati byagumye nyene ari indoto, iryo zina ndaguma nyene niyumvira yuko there is something I can do for my country. And then muri 2016 haheze bijya bintu bya 2015, muri 2015 nkuru uyu mwana isubira inyuma. 2015 niho nagiye kuja kugira performance mu gihugu cyitwa Istimo, hanyuma nakiriwe n'umukuru w'igihugu waho kubera ari impande ya Australia. Ico gihe rero banyakiriye nyene nk'umuntu akomeye gose, kubera hari n'amateka nari nandikishije muri Australia. Mugabo imbere yuko dutangura performance muri Istimo hari haje abantu barenga ibintu 5,000 kurorera iyo show yanje. Hanyuma ndababwira yuko batadugije ibendera ry'u Burundi ntemera. Nari nagenda gitwaje, urumva mu yandi mateka nkeka nayo tuzogarukako. Je nabaye president wa community y'abarundi bari muri Victoria cyangwa muri Melbourne imyaka 4. Icyo gihe rero nk'umukuru urumva ko nategerezwa kuba afise ibyo byangombwa, nari narijyanye rero iryo bendera, hanyuma baranyumvira. Rero
icyo gihe riduze novuga ati niho nagira ikigumbagumba cyo kumva yuko umenga hariho novuga ati niho ihamagaro ryahereye ryo kuvuga ati what am I doing here that I'm not doing for my country. Icyo gihe rero cya bibihamagaro aho hari muri 2015 hanyuma rero muri 2016 mu 2016 niho naciye mfata umwanzuro wo kuza mu Burundi. Inje mu Burundi rero naje mu nzira yo kurondera uko no tangura gushira ibyo byiyumviro byanje imbere. Rero nza nibaza yuko nshobora kubitangurira muri ya field narinzwimwo ya music and inspiration and motivation speaking. Hanyuma casangi no mu Burundi ntibaha value iyo novuga ati iyo field. Mugabe rero kuba nakuze ndumuntu nyene ndonderera hose niyo umva byose ko byari novuga ati yari inyota yo guhindura igihugu canje na cyane vraiment novuga ati jewe ambition yanje irengeye iki gihugu. Mugabe urumva umuntu wese agira hatangurira rero chanda developing muri Kamenzi Burundi. Muri Kamenzi Burundi rero twatanguye novuga ati nishira hamwe nagize imana mpura n'abantu bakiri bato babajene nkababira hamwe Burundi mbona bavyumva canke bumva ivyo nashaka ko twoshikako. Abo bajene rero sanga barafise enough skills zo kuba twosangira urwo rugendo. Rero ndababwira ambition turagenda turanandikisha Kamenzi Burundi. Hanyuma subi inyuma muri Australia urumva ko naciye ngira babarundi nari ndongoye ndababwira yuko twokura amaboko mu mufuko tureke kuguma dukritika igihugu ngo mbe none kubera ikibijya bitaba ngo mbe none ujya no mu cyongereza bavuga ati don't make a change but be the change. Rero ndaba influencinga bikwiye ndagira amahigwe abatari bake baranyumvira barajoining iyo movement ya Kamenzi Burundi. Kuva ico gihe rero tuca turatangura Kamenzi Burundi kitangura ikorera muri tourism, investment, entrepreneurship, social services no muri novuga ati infrastructure development. Rero nk'umujene cyangwa umuntu di dynamic muri business development nagiye ndaraba muri izo sekteri zose nguma ndabiyo birikirakura bica rero bihurirana n'imyidogo n'ingorane nabona mu ba diaspora nihereye ko z'ukuntu turungika amafaranga yacu ngaha mu Burundi ho kugira batwubakire kandi cyane mu bintu byo kubaka mugabo ni nko mu masekteri yandi yose ho kugira baturangurire ama projet ugasanga bariko novuga ati bakatuzuruma canke bakatwiba mu jambo ryumvikana. Kandi tukibwa na bamwe twita imiryango, bamwe twita abagenzi, bamwe twita abakolege bari ngaha mu Burundi nyene kubera bobo ntibazi ukuntu aba diaspora turi hanze amafaranga aboneka twayaruhiye bobo bumva umenga hari hano tugenda kuyayora. At least ubuhoho biriko biraza abantu bariko benshi baraja hanze bariko barabona ukuntu bigoye mugabo uwo mwanya bari barageze naho bayita amatazirano bita nimbara makoroka. So bivanye rero n'ivyo canda bona yuko iyo sekteri ya infrastructure and property development irimwo novuga ati harimwo inyishu yo gutorerwa. Rero keshi novuga ati when there is a problem trying to find a solution. Jewe narimaze kuvyibigwamwo inshuro zirenga 3 harimo n'umuryango ndije wanje wabinkoreye ko n'abagenzi. Hanyuma ndavuga ati no ati reka rero nzane solution. Rero solution yabaye kujya benshi baba bamaze kubona ibyo nkora byo kugira ama gated communities, ama project ama gated communities. Now ama gated communities na ma projet manini ngaha mu Burundi ntiyari bwakore mugabo matwa nsumira nibuka ko ari umurongozi
bitabagaza yoba yarabigerageje kubaka ibigwati ndetse na nyakwigendera nkuru nziza yoba yarabigerageje. Hariho n'ayandi ma reference mato ishobora kutanga nk'iyo bita oyuwa. Ibyo byose ndiko ndabyanaliza nasanga novuga ati byari muri iyo cadre ya gated communities, mugabo byose byarafe bimwe byagiye biraferinga kubera novuga ati nta implication iri proper yari well designed. Rero muri my education past journeys international business, muri bimwe niyize novuga ati bigenda biramfasha, narize yuko when you are going to invest, igihe ugiye ku investisa mu gihugu, niyo ari je Fabrice no bambuza atengiye muri South Africa ku investisayo, mbanza kwiga culture cyangwa imibereho yaho kugira menye uko shobora ku orienta my investment. Rero ico nagenda bona hari aba investisseurs benshi nagiye ndumva bo baragiye barashaka kubizana ngambwa bigaferinga. Hariho n'igihe banke ya BCB yoba yarigeze kushaka kubakira aba diaspora muri Nyabugete n'amaparcelle barariha amafaranga abo ba diaspora, mugabo byaraferinze. Rero usibye ni challenges nkeka bamwe babaza kumbaza, challenges nagiye ndahura nazo zagiye ziravuka kuntu usanga nk'iyo sector ari novuga ati iyo sector cyangwa iyo field ikiri shasha ngaha mu Burundi. Therefore abantu cyane abo bitwa ko dutegerezwa kuba turiko turayikorana ntayo bategera, urumva baca babona umenga harimo ama threats, mugabo uko tugenda atera imbere nuko bigenda biratora umurongo. Rero novuga ati muri si Burundi ubu ibendera riri hejuru, novuga ati nezererewe n'iryo rya Sizbu village cyangwa iyo gated community, kubera ni projet nini ya cyane, projet iri muri ayo mafaranga mu ntunganye sayanje, ariko nivyo vyiyumviro nagize amahirwe byo kuraba ukuntu ndavyoriyanta bigakunda. Iyo projet rero ikaba ariko iri kwa muri Katemiriware benshi nibaza ko mumaze kuyikurikirana. Ikaba ari projet iri kiratanga izohera itanze akazi kangana n'ibihumbi 10. Ubu ku munsi dukoresha abantu 300 dukoresha from Monday kugera ku munsi wa gatandatu. Ikaba ari projet cyane yagiye kugarura kwizera canke ugusubira kwiyumva mu gihugu kw'aba diaspora, usibye nyene ko ama challenges atabura, mugabo tugenda turatorera inyishu. Kandi akaba ari projet iri ikiratuma n'amafaranga y'agaciro aza mu gihugu, kuko as you can imagine nimba hari umuntu ari muri Australia for example, akaba ashobora kuvuga ati ndaja muri Yezine cyangwa ndaja ku kazi nkakorera ico gihumbi, nimba naguze inzu muri Sizbu village, hariho channel, hariho inzira yo kurungika amafaranga kubera na rose credit. Rero nk'iyo program ya mortgage cyangwa mortgage loan, urumva neza ko ngaha mu Burundi atayari ihari. Ari ikintu byabaye ngombwa ko numvisha amabanke mu ntango baranyumvira barabibona, hanyuma novuga ati byagiye birahinduka mu nyuma, kuko vraiment ndababwije ukuri nibaza ko mu ntango babona yuko umenga ni ivyiyumviro by'umugende, ni ivyiyumviro bitazoja mu ngiro, hanyuma baza kwiyo turuva wa mugambi wabaye munini nkeka no kurusha banke. Andiko ndavuga abo dukorana, hanyuma rero bica bizana mu ma dispute yo kumva umenga harakeneyemo domination, mugabo nanje ndihagarara ko kuko icyo nza ku novuga ati abariko baratwumviriza no babwira ni cyuko ego Burundi ntibworoshe gukoreramwo, mugabo burya no kurinda kandi ubuntu burihabwa, kuko icyo igituma ngeze kuvyongeze kubu nuko navuze ati no Jesse sindi wa muntu nkangwa nkaca niruka, no nimba ari ikintu nziko kiriko kirazanira development community yacu, nimba uzumeze gute, nimba bimeze gute, jewe I'm not here to give up, I'm here to fight for my I'm here to fight for the development. Ibintu novuga ati aba sinzi nimba nabivuze mu Kinyarwanda, novuga ati ibintu umuntu aba yarubatse kuva mu ntango, je sindi wa wundi vraiment novuga ati baca
harimo iyo nzira yo kuvuga ati ndagenda kwaka ayo mateka wubatse ico gihe cyose. Rero kimwe nizemwo ni ico cyo kurinda mu bikorwa umuntu aba ari karakora, nayo ubundi novuga ati ni byinshi vraiment. Ndiko ndagerageza kugira ndabe simpave ntwara umwanya mwampaye, nimba hariho iminota mwonyongera mwoyinyongera, other than that kugira simpave ntwara iminota myinshi nkeka no bandagereja. Oya nta kibazo, murashobora kubandanya, ariko tumenyesha bariko baradukurikirana bari ku murongo yuko uwufise ico ashaka kubaza canke ashaka gushikiriza arashobora gusaba ijambo, turaza kurimuha. Reka murashobora kubandanya n'ijambo mushingantahe. Merci, murakoze gose. Rero nisunze cyane rero ku mugambi wa CSB Village canke wa Kamenzi Burundi Village, novuga ati natanguye ico cyiyumviro, novuga ati nababwiye ko influence yacu yavuye ku kuntu uza gusanga aba diaspora bafise umutima wo gushaka kwiteza imbere, kubaka iwabo, kuraba ukuntu boronka amazu nabo bakagira fierite yo kuvuga ati niyo je ndi muri Amerika canke muri Australia iwacu ndafise y'ikintu shobora kwerekana yuko it's my investment. Rero bivanye n'ubwo novuga ati nizo ngorane twagiye turahura nazo mu ntango, niho navuga ati jewe ndagiye kugira mbe solution kugira ndabafashe, kuko jeho ndazi ukuntu amafaranga turonka hanze tuyaronka twayavunikiye. Ati rero reka nje kubibafashamo canke nje ofete naje gukemura ikibazo na jewe nari ifise. Hanyuma rero ndaza mu ntango, inje mu ntango ndagirira nyene ndagerageza guca kubona rinzi, ndagira Imana ndaronka ukuntu noshikira umukuru w'igihugu nyakwigendera, ndamwiganira araryoherwa gose. Rero aryohewe arambwira ati uraje Gitega hano bitizege. Mugabe ico gihe naranibagiye kumusaba novuga ati direct contact, kuko niho nagiye kwiyo truva sanga yuko harimo ama blockage menshi. Ngiye rero ndinvestisa yo vraiment hano babwiza ukuri ko ninvestise amafaranga arenga miliyoni 70. Hanyuma baranyerekaho tugira ayo maetide, abazi umusozi wa Zege murawuzi, turagira maetide. Hanyuma finale babigeze kubona inyishu basha birablockwa nyene nabo ngira murazi ko hari bo bita nk'iki biturirwa biraba bloqué gose, ndabona ko byabaye bloqué. Mugabo rero ico gihe nari naraganirije ijya banke ya BHB canke banke bita yahora yitwa Fondo Rabita, iranyemera kuba umu partner because it was simple. Nababwiye ati jewe ndabazanira abakiriya, hanyuma mubaha amadeni kuko banke zidandaza amafaranga, mubaha amadeni hanyuma je ndabubakire. Ico gihe rero baravyumva. Kuva muri iyo ntango rero bigoranye Gitega, tuca tugira Imana bari bafite parcelle bari bahawe na leta ngaha muri quartier Miroir. Hanyuma baravuga yuko wa mugambi twowuheraha ari hajya mubona ndiko ndubaka CSB Village. Ubu rero CSB Village irikiri ubakwa. Rero simple novuga ati uko bigenda mukiriya jewe as Fabrice ni jewe novuga ati nazanye ijya project muri Kamenzi Burundi, hanyuma turayimonta turayikora, hanyuma turayitangura. Benshi rero ntibabona umenga ajya amazu ntiyoronka abakiriya, babona umenga arazimvye, ariko nababwiza ukuri ko atanu ukwezi kwaheze. Jewe kubganje narabona ko aba diaspora canke na bamwe barushe n'ukuntu biyibwa muri ivyo bikorwa byo kubakisha inyubakwa zabo. Hanyuma rero nkabona yuko jewe nimba ayo mashuri nagize Imana nkiga mfise competence zo gushiraho structure yo gufasha. Hanyuma ndagira Imana rero ivyo birakogwa, bikozwe project atangura. Rero iyo umuntu aje kugura inzu araza tukamutembere, umuntu akexpose the project n'inzu, hanyuma yayishima akavuga ati jewe ndashimye irya nzu y'imiliyoni 300. Urumva ko inzu nk'ibiri bubakwa
hanyuma yagishima nkaca ndamubwira ati genda muri banki nkamuha n'umuntu amufasha usibye atari uwo muri banki kubera hamwe hamwe usanga biriko birikwega umuntu jewe abijejwe akamuakompanya niyo yoba yibereye muri Amerika uwo muntu akamufasha hanyuma bamwemerera iryo deni jewe nkaca ndamwubakira niyo rero diri canke niko twabyumvikanye na banki usibye ko byaciye biza biraja gutora iyindi ntumbero mugabe ivyo byose nibaza ko ari bimwe nababwira byewo kuba novuga atari secteur nshasha ngaha mu Burundi twagiye canke abantu bagenda barabona rero ndabikora mu nzira zibiri hariho yo kubakira umuntu yigenga bambe hariho yo gukorera projet rimwe nk'iyo ya CSB village mvuga ati ni projet igizwe n'amazaya n'aya abantu nibaze bayafata canke kubakira umuntu wenyene yigenga dufate nk'umuntu yibereye muri Amerika akavuga ati genda se passer Nyabugete ndashaka ko unyigira projet umfashe kurondera amafaranga yo kubaka iyo parcelle wongere uyinyubakira ivyo ndabibakorera ijana kwijana rero novuga ati muri bimwe nibaza ko muza kumbaza canke nibaza bire novuga ati aba diaspora canke wari we wese ashaka guteza imbere igihugu agenda arakura naco ni challenge cyane ihagarariye ku kintu bita intergeneration crash canke intergeneration challenge iyo intergeneration rero uza gusanga ari ikintu hariho novuga ati generation yoba iriko novuga ati yari ikiri mu maposition afata ingingo iyo nayo ikaba yagira ifise trauma nini ya iziva muri colonial wounds colonization system ikiyongera ikava muri novuga ati underestimating ourselves ikintu cyo kutiyemera ikongera ikava muri mu nzira yo gupolitiza ibintu byose ibyo rero ndiko ndabivuga uko novuga yuko abantu jewe turi mu rungano canke abantu I don't know bitwa nk'abajene canke bo muri za nonantu ko nabantu novuga tubu bageze ahantu ikintu cy'umuhutu n'umututsi utomubwira ibyo ntibituraba vraiment ikintu ngo wavuka mu ntari yiniye icyo nicyo kituraba twebwe ibituraba ni development yo kubona ati ni gutu Burundi twobugira Dubai ni gutu Burundi twobugira Australia ni gutu Burundi twobuteza imbere ku buryo wari we wese anezerwa no kuba umurundi iyo intergeneration crash rero urumva iki tu affectinga gose kubera hariho ukuntu za kumva umenga bavuga ngo abajene ngo amaraso yasharashushe ngo abajene urumva kwa kundi uzumva ati burya urumva iby'umukurambere bla 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 ibintu nk'ivyo ngira muca mu byumva nayo ubundi ikindi naco jewe nka Fabrice hariho ibintu navuga ati mu byo ngenda nakora byose nipfuza gushika ko ibyo rero navyo ni guhindura uko ivyiyumviro by'abantu navuga ati uko abantu biyumvira rero iyo mpinduka nka sishaka novuga ati ego intango ni mu Burundi mugabo uwo bari karanyumviriza wese yo kumva yuko my dream canke ivyiyumviro byanje ngerageza kwishira kuri niveau at least kwibona kuri niveau woba warumvise ko abantu bitwa bagwa gasore ba Kwame Kuma ba Che Guevara niko jewe niyumvira niyo ambition yanje nico bituma ibintu byose mubona nkora ndabikora mvuga ati ni gute nokora ikintu kizana impact muri community ku buryo umunyagihugu wese anezerwa no kuba umuntu kandi umunyagihugu wese agira freedom aho nshoboye hose kubikora nk'ubu genda nezerwa kuba mvuga ati ndafise abantu amajana 3 bakora kuri project je niyumviriye batahana icyo kugaburira umuryango buri munsi umunsi umwe narabaye emotional igihe abana bagira basubire ku ishuri mbonye aba mama b'abapfakazi n'imfubyi bariko barantambira kubera bahembwe kuri uwo munsi kubera bahembwa burindwi bavuga ati turarosa yo tujya kugurira amakaye abanyeshuri rero nkavuga ati mu gihe twogira imana maremba kuguruka canke twogira imana tukiga gufashanya nk'abarundi canke nk'abanyafrika
umwe akazana iryo terambere rishobora guha umunezero canke gukemura ibibazo community zifise. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane kandi twoca duhindura n'isi yose. Nico rero novuga ati nizo ambition zanje nayo ubundi nk'abarundi bene wacu bariko baranyumva canke muriko muranyumva, vraiment ndavuga yuko turashoboye ku buryo novuga ati biragoye n'ukuntu no bisigura, kuko jewe mfise imyaka 29 kuba rero mvuga ati nariyumviriye ikintu gishobora kuzana impact muri community ingana uko nk'acyapplika kigakunda, nuko nzi ntabarusha ubwenge mwebwe, nuko nzi ntabarusha ubuhizi mwebwe, nuko nzi novuga ati n'ubuntu bw'Imana canke nuko kwiyemera nashize imbere bwo kuvuga ati reka ndabereke yuko dushoboye kugira umurundi wari we wese canke wari we wese yoba ari karabona ibyo nkora avuga ati I can do it too, kuko ndababwiza ukuri jewe sindi umuntu akomeye muri iki gihugu, abanzi baranzi muga nkavuga ati nimba narabishitseko nta email nandikiye Imana yo kuvuga ati Imana ngirira faveur kurusha abandi, nuko gusa nagize uwo mwanya wo kuvuga ati nimba kubera uburorero ni bwishi vraiment, nimba ndakunze kumva ama history nkaya yaba Kwame Nkrumah, ndakunze kumva ama history nkaya yaba Nelson Mandela, ndakunze kumva ma testimony nkaya yaba Rwagasore, n'abantu bastrugglinze muri start up zabo kugira bashike kuri changement bashitse ko. Rero nkavuga ati tubanze twumve yuko ntiwotera imbere utagwanye, ntiwotera imbere utabaye challenged, ahubwo the question ubu nuko tubanza kumva ati okay, nimba hari abantu baza kunchallenginga tubanze twumve mu Kirundi ko bavuga ati nta giti kitamye batera amabuye. Nimba hari abantu bariko barangwanya, that's a good sign yo kubona yuko whatever I'm doing it's actually working. Rero nkavuga ati rero niyo testimony yo kuvuga ati jewe sindi umuntu vraiment abanzi baranze, sindi umuntu ahambaye wo kuvuga ati ivyo nakoze byabaye ubuhizi canke ngo ni kubera noba ukuna kuriya nuko gusa navuze ati je ndashira ukwiyemera kwanje muri jewe imbere, hanyuma abantu bazoza kunyemera narahejeje kwiyemera. Nivyo murakoze cyane. Ego murakoze cyane mushinga ntahe Fabrice, muratubwiye ibitari bike, mwadusiguriye ingorane mwaciyemwo, mwavuze byinshi cyane. Ndabona yuko hariho abamaze gutangura gusaba amajambo bipfuza kugira ico babajije canke bashikirije. Ndabona mbere umushinga ntahe Isa amaze kugura mikrofone yiwe, ariko hari akabazo twagira tubaze, reka tubanze tumuhe ijambo nimba afise icavuga canke icabaza. Umushinga ntahe Isa, nimba ufise icubaza canke icushikiriza, urahawe ijambo. Nagira manze nshimire mwebwe mushinga ntahe irera inkuru mwashobora gutumira uno mushinga ntahe Fabrice, nawe nkaba ndamushimiye kuba ashoboye kuduha ishusho y'ivyo ariko arakora mu gihugu cacu catwibarutse. Nkongera nkaramutsa abantu bose bari gaha kuri Space bariko arumviriza iki kiganiro. Mu ncamake ndaryohewe cyane rwose no kungene mwashoboye kuturonderera umuntu ariko arakorera i Burundi kugira ngo ashobore guconnecta cyangwa guhuza Uburundi na diaspora. No kuvuga ko we ajava muri diaspora hanyuma akabaje gukorera mu gihugu camwibarutse. Muri explication yatanze cyabure muri muvyo yashoboye gusigura, numvishije ko inzira itoroshe, impinga iracari ndende, ntivyoroshe, mugabo akavuga ati dutereza kugwana kugira ngo ivyumviro vyacu bishike kure. Iyo akoresheje ijambo kugwana si kuvuga ko yashatse kuvuga ko twokoresha ingwano y'amasasu
y'amasasu cyangwa y'imbunda ni kugwa n'ivyinzo vyacu ico nashaka rero kumubaza umushinga nawe Fabrice nashanda mubaze ukunge nabona leta imwakira gute yako donc umugambi yazanye mu gihugu iwuha agaciro akahe hanyuma iramwakompanya mu byo ariko arakora hanyuma ku kindi naco la diaspora yoba yose rashoye kuyitusha iyivikagera iyo tuvuze iyivikagera nibaza ko benshi bari dans les pays occidentaux yobabona ko nka 50% y'ibihugu abarundi barimo umugambi bamwumva neza nibaza ko ivyo bibazo n'ivyo nashaka kumubaza kugira ngo tubone uko leta y'u Burundi yakira imigambi yiwe no kungene yishimira no kungene iyakompanya hanyuma no kungene la diaspora iyo yajava nayo yobitushe gushika kuri rwego kuyihe pourcentage kugira ngo natwe tubone ko imiryango ishoboka abantu bashobora kuja gukora mu guca twibarutse murakoze murakoze cyane umushinga ntahe isa kuri ibyo bibazo bibiri ndibaza yuko umushinga ntahe Fabrice yavyumvise ikibazo ca mbere ati mbega leta irakwakompanya mu bikorwa urimwo mbega 50% y'abarundi baba hanze n'imiburiburi barumva iyo projet yanyu hanyuma aho twashaka natwe kuca twongera akabazo kajanye n'ibyo nyene ahejeje kubaza kubijanye n'ibyo yise by'uko leta ikwakompanya muri politike ya leta kubijanye n'abarundi baba mu mahanga umenga hari ivyo bavuga partenariat hagati ya leta n'abarundi baba mu mahanga mbega iyo watwaye umugambi mu gihugu en contrepartie canke ico leta yoba yarakorohereje ko kugira ngo nawe wumve yuko ibintu vyoroshe kugira ngo ucubandanya ico bari ikihe nibyo ijambo ni gwanyu umushinga ntahe Fabrice ego murakoze cyane gose kubashikirije ibyo bibazo ntanguye kwishura ku kibazo mwabajije cyuko leta novuga ati iriko irashigikira vraiment novuga ati kubganje leta iriko irashigikira gose cyane ivyo rero nkabivuga n'ukuntu novuga ati kizigenza wa leta mvyeyi leta nkozi novuga ati yaraserutse mu gihe novuga abana bariko baragwana aratubangurukanya ubuntu novuga ati hariho changement canke hariho ingorane zagiye zirashikira iki gihugu cacu ugasanga ibintu byose turiko turakora turiko turabipolitiza turiko turabipolitiza muri ico gihe rero ugasanga ho kugira politike tuyirekera bariko baragira iyo politike muri iyo nzira nkavuga ati icyagiye kumfasha kugira gerageje kubona ati je nimba ndi muri secteur part politike ndayirekere politike hanyuma rero ufashe ukaraba leta mvyeyi leta nkozi niko murantunga naguma ndabivuga ndaza gusigura igituma ndabivuga uko kuko naragize ama challenge cha menshi ubuhoho mu minsi heze mwarayiboneye aho novuga ati umugambi nyene wari uciye mu myanya y'intoke mu kanya gatoyi mugabo Barundi nk'umuvyeyi wacu wa mugambi n'umugambi nyene w'igihugu ari umugambi w'igihugu rero aravuga ati no jewe sinza kuraba ngo nuko ababimbwiye bo bara abantu banje sinza kuraba ngo nuko ababimbwiye bo baraba naba jewe nzinza kuraba iryo terambere nyakuri ririko rirangurwa rero muri ico gihe aranshigikira novuga ati bikwiye na jewe nabibonye kuko hari benshi vraiment novuga ati batifuza kubona canke nabo na neza ko batifuza ko mbandanya ico gikorwa
gitera imbere. Ndagira Imana rero kuva ico gihe birafata intumbero. Rero ico nico gituma ntanga amanota 102 kujana kuri leta ihari, ukuntu yamfashije jewe nka Fabrice muri uwo mugambi wanje ndiko ndakora. Mugabo nkavuga ati leta ni novuga ati irongowe n'umuvyeyi, ni kujya uza gusanga n'umuryango urongowe n'umuvyeyi. Uwo muvyeyi rero abana bafise ntibibuza ko banotagurana, ntibibuza ko baterana amabuye, ntibibuza ko bashwana batukana, mugabo agaseruka nk'umuvyeyi agahanura kugira ibintu bibandanye bifata intumbero. Rero iyo niyo témoignage yanje kuri leta, nkaca ndabishingira intahe nibaza kandi mbona yuko n'abandi anderuko, kuko nibaza ko umwanya tugezemo si umwanya vraiment wo kuraba ngo nuko wari wewe canke ngo nuko ari ubu, n'umwanya ahubwo wo gushira ibikorwa imbere. Wewe ushize ibikorwa imbere, nibaza ko ata muntu numwe yoza kugwanya, kuko muramaze kubyumva mama discours atandukanye. Ubu bavuga ati igikorwa c'iterambere nicyo kivuga. Kavuga ati rero jewe kuvyo maze gukora canke ivyo maze kubona, ivyo bikorwa by'iryo terambere maze kugira amahirwe nkashikako, ubu sinkivuga uwo ari we wese yobaza ngwanya, uwo ari we wese yoza challenginga, novuga ati nivyo bikorwa ngwanya byo mugora kugira ronke iyo yoza gwaniriza ivyo vyiyumviro mu gihe biriko biratanga inyishu muri community. Ego mwavuze rero ku kindi naco cyo gushikira aba diaspora, novuga ati ku by'ukuri abo maze gushikira ni bajya nyene mwese mwaba mumaze kumva babivuga, nibaza yuko atana 50% yoba kira abandi ba diaspora. Bisigura rero ko impingi kiri ndende yo kugira tubishikeko, muga mu nzira yo kugira ivyo bikunde nuko tugira ibiganiro nk'ibi mukanyumva canke tukabiganirako, hanyuma namwe mukaba ambassadeur b'iryo terambere, at least ni tuba tubibona co kimwe. Muri iyo nzira ndiko ndabivuga uko kubera naripfuza ko iyi projet itanguye, kandi ubu ndacabyipfuza nogira amahirwe yo kuganira na leta canke abo biraba, tugatembera mu bihugu biba birimwo aba diaspora b'abarundishe imigambi yo kwinvestisa mu Burundi, no kubereka iyakunze kandi iyakunze igurakihavye, kuko beshi kwese urumva ko twaje gutora inyishu y'ibibazo twagiye turahura navyo. Hari ico navuga ati leta dufise ubu, at least aho shikana amaso, novuga ati niyo leta iriko irafavoriza canke iriko iratera kama aba diaspora cane kurusha ndetse niyari ihahora, mu nzira yuko yoba yarabonye ko hariho role nini ya cane aba diaspora bagira. Akarero nakuko nk'ubu semaine de la diaspora yabaye ngaha mu Burundi, niyo yakiriye abarundi benshi baba hanze baje kandi barakirwa n'umukuru w'igihugu, araganira nabo. Novuga ati harageze yaho bagira ico twokwita 101 exchange, aho yagiye muri bo araganira nabo. Urumva ico novuga ati carabanezereye gose. That's number 1. Number 2, ni ikintu kijanye no kuba novuga towards the end harabaye ikintu cyo kugirira novuga ati gusezera aba diaspora, naco cankoze ku mutima, cyerekana vraiment nyene icubahira umukuru w'igihugu niwe yashika yaragize speech. Muri speech yatanze rero yarahamagariye aba diaspora kwiyumva kwi Burundi. Wewe yavuze ati aba diaspora canke abarundi baba hanze ntikoza turakora ijambo ngo baba hanze, ahubwo bakorera mu makungu. Ati rero uwo wese yoba yaragiye arahura n'ingorane, ubu yaranatanze nimero yiwe gira ivyo byo uwo ari we wese arabizi. Ati
uhuye n'ikibazo je ndi se barundi urumva rero nk'icyo vraiment kiranezereye gose hariho rero ama incentive canke ama novuga ati ubu rusho buza kuba diaspora nama bumwe sindabutohoza neza mugabo burya ikivuzo nk'umu diaspora bavuga ati jewe ndafasha ingingo yo gutaha iwacu arafise advantage yuko yoja gusaba exoneration ku bintu byiwe azanye ngaha mu Burundi nk'umu diaspora ashatse kurangura umugambi wiwe ngaha mu Burundi arafise exception yo gusaba amadolari kuri to ya leta bicije muri banki nkuru y'igihugu ijya BRB nk'umu diaspora ashatse novuga ati ko investisa ngaha arafise ukuntu aronka novuga ati exception exoneration ku bintu yempose bivuye hanze yuri kuraraba rero uburemere bw'ubu burusho burya n'uburusho bukomeye cyane butapfa kuronka ari we wese iyo rero novuga ati niyo partnership at least mu byonzi kuko ndazi ko ari byinshi mu byonzi leta yagiye irashaka ko ubu yorohereje aba diaspora ego nivyo murakoze ego cyane murangirije ku bintu bisa nuko twavuze mu kiganiro gihise cyo ku munsi wa mbere wahera cyari kijanye na politike y'u Burundi kubijanye n'abarundi baba mu mahanga nivyo ntiturashobora kuronka abantu twoganira nabo bo mu bushikiranganje bubijejwe turacaganira nabo kugira ngo turabiko bazoduha kanya kugira ngo bashobore gusigurira abarundi ibyo byose mwagiye muravuga reka duha ijambo umushinga ntahe Nestor ndabona ari ku murongo sinzi ko afise ikibazo canke nabo afise ico ashaka gushikiriza umushinga ntahe Nestor ijambo ni rwanyu umengo umushinga ntahe Nestor ntari hafi reka tuce tuja ku mushinga ntahe Yohani nimburi hafi ijambo ni rwanyu muduge ku ijambo ego naje mbanje gushimira umutumire Fabrice Manirakiza kuvyo yashikirije imigambi yakoze tukamukeza kugira ngo kubera ko urwo rugendo yagize ari urugendo urumva aba diaspora benshi bashaka kugira mugabo badashobora gushika aho yashitse ica kabiri rero tugashaka kumubaza kuko mu biganiro birangiye twabo turavuga amategeko agenga nk'abantu baba muri diaspora hari ivyo tumaze gusoma umugambi wa leta ugenga abo bantu baba hanze yatanze akarorero yuko mu byo bamworohereje harimwo nuko leta yamufashije mugabe cyo arashaka kubaza ko rero nayo mategeko akoreramo cadre yaho akoreramo nimba ari amategeko azwi ku bandi bose boshobora gushaka kugira imigambi kuko uvuze uti umukuru w'igihugu yaratanze nimero yiwe canke yarashigikiye canke arashigikira ibikorwa bica bisaba umuntu akabaza ati none umuntu wese ashatse gukora ikintu mu Burundi bibanza bitegurwa yuko canke birakenewe yuko umukuru w'igihugu aba afise akazi kenshi ko kurongora igihugu arinda kubijamwo niho turiko turabaza rero tuti ayo mategeko arahari mwoya dusangiza kugira ngo abandi bose bamenye ati ngaya mategeko agenga diaspora nutwo turusho canke amafavere ahari ugenda muri direction naka ugenda muri ministeri naka birandutse hano niho wobikura urakoze kugira umushinga ntahe Fabrice mwumvise ikibazo Yohani abajije sinzi ko je nagitahuye neza ariko je nshobora kugerageza kugira ico nongeye ko kuri ico kibazo abajije nibaza yuko
ikibazo sinabyumvise vraiment sinzi igituma ntumvise ibyo yari karavuga ahubwo cyukizwiriramo bukoze cyane merci. Ahubwo reka nsubire ndamuha ijambo wenyine acivugire kuko naje ushobora gusanga nagitahuye ukundi, reka mbaze ndamusubiza ijambo akibaze je nca nongera ko ibyo niko ndibaza mu ntumbero we aba yakivuzemo. Murakoze. Okay, peut-être n'ikirundi cyangoye nkashatse kubaza cadre juridique akoramwo akazi kiwe no kuko turagashima n'akazi keza. Amategeko abikorera mu tuba uraje ufise investissement ufise aba investisseur ushaka kubaka amazu itegeko ukoreramwo rero niryo datwanashaka kubaza kuko nico kibazo twamategeko turabaza ngaha nimba hariho amategeko agenga ukuntu abantu baba hanze abaza gukorera mu Burundi. Akarorero natanze nako ko kuvuga uti bon écoute c'est bon ugize amahirwe umukuru w'igihugu akamenya uko wagize ingorane akagufasha. Mugabo umukuru w'igihugu afise akazi kenshi cyane kugira ngo aze arigenga ama projet individuel y'umuntu umwe wese, donc bamubaza ibibazo bafise. Nico nashaka kubaza. Ego murakoze cyane mushinga ntahe Yohani, ngira ngo rero ubu mwumvise ikibazo yabajije, ariko je uko nshobora kuba nacyumvise nibaze ko ashaka kumenya nimba hariho amategeko agenga abarundi baba mu mahanga mu gihe bazanye imitahe yabo. Ku bwanje sinibaza yuko iryo tegeko rihari. Umuntu agiye kugira imigambi mu gihugu waba uri umurundi cyangwa umunyamahanga ugenda wisunga ya mategeko nyine asanzwe ahari mu gihugu. Rero akabazo je ahubwo je nariko ndumva umenga ibyo mwashatse kuvuga hari ivyo umushinga nahe Fabrice yigeze kuvuga kare igihe yaja izege kurondera aho yokorera. Hari akajambo yavuze ati yagize amahirwe agira abo azi acako ashikira umukuru w'igihugu. Hanyuma hari nibindi yavuze ati tuvugana ukuri Uburundi ntibworoshe gukoreramwo. Ibyo navyo nyene yabivuze. Hakacaba rero na ya politike ijya politike bavuga yuko ari y'igihugu ijanye n'abarundi baba mu mahanga. Umuntu aca tangura kubaza aho nyene, none iyo politike hari cyo gufashamwo urayizi? Sinzgira ko ariko umushinga ntahe Yohani yashatse kubaza ico kibazo cyo, ariko uwe nibaza yuko yahagaze cyane cyane kuri ku mategeko. Mbe hari amategeko specifique azwi ati aya mategeko agenga abarundi baba mu mahanga bazanye imitahe yabo mu Burundi. Nimba iyo tegeko ridahari, ibyo bintu mwavuze by'amavantage bihari, mbega byo bavyanditse ku buryo uwo murundi azanye imitahe yoca avuga ati nisunze ibi bivuga kunuku rero nimumfashe kunuku. Ngira nivyo nimba ntihenze mu gutahura. Ijambo ni rwanyu Fabrice. Ego murakoze, nsaba imbabazi ko Mr. Yohani ntigeze numva ibyo avuga na gatoyi, mugabo kubimbwiye natahuye ikibazo kandi reka nizere ko anyumva kubera kuri profile yiwe hari akantu kavuga ngo connecting, nibaza ari iyo novuga ati nako kabazo kantuze ka connection. Na nduze ku jambo rero mwari muvuze ku kintu kijanye no mwari muvuze kuri ico kintu kijanye na hari yizege. Of course vraiment nabivuze gukorera ngaha mu Burundi ntibyoroshe, kandi ibyo navye Ego umenga turiko turagira akabazo ka connection. Umushinga na Fabrice nituko turamwumva.
sinzi ko bari baramwumva ariko twebwe iyo turi ntituriko turashobora kumva umushinga ntahe Fabrice ngira ngo connection yiwe ntimeze neza sinzi nimba hariho ufise sindamwumva naje Allo ego reka umenga yavuye ku murongo reka tusubire tumusabe ko aja ku murongo sinzi wari karavuga umushinga ntahe niyunge ko nimba mufise ico mu murashikiriza murashobora kuba murashikiriza imbere yuko dusubira kumuha umurongo umushinga ntahe Fabrice. Ego murakoze cyane numvirije ikiganiro kuva kigitangura yadushingiye intahe byagiye arahura navyo kuntu byagiye biragenda ivyo birazwi ngaha mu Burundi yuko umuntu ariko aratanguza ikintu mbese n'ahandi hose umugambi hariho ama challenge umuntu yamahura nayo gusa hari ikintu yavuze cerekeye na connection connection birazwi yuko abantu bafise ama connection nibo bantu muri iki gihe bariko bare influence le monde kuko hariho umuntu ahora avuga ati ni ukuvuga connection niyo itangura imbere yuko haba ico bita collection umva urabanza kugira ucollecte hariho connection bayabanje kuba kugira wakire cyangwa kugira ushike ku bintu kanaka rero n'abantu tuzobona bariko barashika ku bintu bikomeye uyu munsi suko haba hariho ikintu cyonyine baba bafise n'ama connection yaboroheye kuko mpora mbona je nsanzwe ndi mu Burundi nama ndiko ndatembera mu gisagara ndatembera ruguru hose mpora mbona abantu bafise impano nyinshi mugabo batazwe abantu ubona ko bozana impinduka mu gihugu bakazana impinduka bakimpacta mu buryo buri positif economy y'igihugu cacu mugabo rero kubera ayo ma connection yagoye peut-être kubera hariho ama platform ashobora kuba gutuma bashikirana canke bamenyekana bakaronka n'abantu babafasha kubashikana kure ataraboneka byari bicitse sinzi ko umwe munyumva neza banze ndamureka bandanye canke mpeze ivyo nayo ko ndavuga ego umushinga nahe Fabrice turabumva reka tubanze turindire gatoya umushinga nahe niyunge ko we abandanya yarafise ijambo hanyuma muca mugaruka mwebwe umushinga nahe Fabrice Eko ndavuga kuri ico ca connection yuko connection ni ikintu cyo gikomeye cyane ugasanga umuntu kubera ari abantu bazinanye business yagomba kuyikorera mworohera nubwo aba atarasanzwe afise ubumenyi buhagije ugasanga kubera iyo connection gusa canka havuka canka ico ari biroroha cyane ivyo ni ibintu tubona cyane muri ubu buzima ni ibintu cyane ni ibintu tubona rero kubona yararose ama connection ico kiri mu vyamufashije nacumvise rero nuko kiraba ico kintu nyene akagikorera kugira ngo azarabe bajya abantu badashobora kuronka izo connection ukuntu nabo boshikirwa kumbure wewe hari impamvu ya ronse izo connection ni kugira ngo azodushikira imbere canke azoshikira imbere bajya abandi bantu badashobora gushikira abo yashikiriye nawe akaca babera umuserukizi akabona ingorane yahuye nazo akavuga ati jewe iyi connection naho yanyoroheye hariho abandi bantu idashobora korohera ni ukuvuga rero ntabandanye cyo no musaba kubera arabona aho onye nubwo yinvestishije mu bintu byo kubaka ni ikintu kimwereka yuko nicerekana yuko muri uko kubaka n'abandi bariko bashira imitahe mu bindi bintu nabo nyene bagenda barahura n'ingorane nk'izo mwagiye murahura nazo rero nk'aba diaspora canke abantu bose baba bashaka gufasha kugira ngo uburundi butere imbere mukwiye kuzogenda murafasha abantu mwisunze n'ingorane bagiye barahura nazo nimba mushaka kubafasha mugafasha kurondera abantu badashikirwa bari izore bashobora kuba bafise impano kanaka mubafashe kuzeexploiter kugira ngo igihugu gitera imbere mu burere bwose mu masektere yose kubera abari hejuru canke abategetsi ntibashobora kuronka umwanya wo kurondera abo bantu bose ndazi ko hari n'amashirahamwe abijejwe mugabo umuntu wese ku gatwe kiwe bivanye na experience iradutuma tuzotuma niyo ya mbere ituma
idufasha kuzomenya uko dufasha abandi kuko umuntu niyaza kugufasha mu kintu adafitiyemo experience ntazogenda gutahuye turafise rero abantu benshi bafise impano mu gihugu cacu boshobora kukiduza batarinze kurondera abantu mbere hatanakenewe n'amafaranga menshi mugabo iyo connection no kuvuga kuko umaze kuba connected harabaho protection connection irazana protection kuko hariho ibintu abantu bakora kubera badafise ikibakingira ugasanga harimo amasabotage menshi mugabo umuntu yaje kenshi ariko kurakora ibintu akamenya kushigikiwe n'ahantu kanaka abantu ntibapfa kuza gusabota niyo baba baje gusabota abasabota nta nguvu baba bafise ico kintu rero mwabonye ca sabotage jo gusabota ama plan canke ama project abantu baba bariko barakora ni kuzogerageza namwe mukaraba abantu mufasha ndazi ko muri ko murabikora muri kajya karere nyene reka ndangiriza hanyene simbandanye mvuga menshi mugabo antukangira mwumvise ikindaje ishinga jewe nisunze intahe yanyu murakoze yego cyane mukiri ku murongo nyene mwebwe umushinga ntahe niyunge ko hari akabazo utoshaka kubabaza ashimavuze akantu karyohera amatwe kandi ukuri muti nta connection nta connection bamba ta connection mbega kubwanyu ntimwibaza yuko iyo connection nayo nyene yoba ari intamba nice nkari kibazo coza konona ibintu ikibazo tukibajije kubera iki kuko umuntu agiye kubiraba kenshi nibaza ko ari nayo ntumbero y'ikibazo cy'umushinga ntahe Yohani nimba ntihenze kuko mu gihe hariho cadre juridique hariho amategeko canke hariho reglement n'ibindi byerekana ukuntu ibintu bitegerezwa gukorwa canke bitegerezwa kugenda murumva ko iyo connection itabigikenewe umuntu acagenda gusa avuga ati nkeneye iki kuko itegeko iriniri rivuga uko nkeneye iki kubera itegeko rivuga uko ariko umuntu arinze kuca muri connection urumva ko nayo amategeko aba hari igihe usanga atabagikora sinzi ko mu vyumva mwibaze ko iyo connection vy'ukuri donc dans les conditions normales niko no bivuga iyo connection ndiko ndavuga ni connection itegerezwa kuba iri honnête ni connection ni nkuko nyene twabaye connected ensemble turiko turavugana aha twabaye connected aha ndazi ko umwe wese aza gutwara ikintu ciwe araza gukorekta kubera irihuriro twakoze no kuvuga iki jewe connection ndiko ndavuga niyo kuzogerageza korohereza abantu bashobore gushika cyane ahantu bashigikirwa ayo mategeko zoba yarashinzwe abakorera hari abantu bakiri hasi bakiriko barirondera canke batinye kubera batarashika aho hantu ayo mategeko ari ico ikintu rero hamwe tugumye tuganirira aha hantu nk'ubu duhuye hariho nk'umuntu ashobora kumva ivyo ndiko ndavuga akiyenteresa kuvyiwanje kubera twikona akavuga ati we twiconnecte akazonshikana aho hantu amategeko nkingira kumbure peut-être aho nari nkiri hasi ndiko ndarima ndi kugira ngo ndabe ko nzoteragira ibigori canke iki nkavuga nti isuri bu ntizobitwara kuko hari abantu bazoshobora kubikingira akaca avuga ati reka tukwereka ahantu hari umu agronome canke ibiki byo ni ibintu ndiko ndavuga aho cyumva ico nshaka kuvuga muri ibi bintu mu bintu vya business hama hakenewe ama connection eka mu bintu byose harakenewe ama connection gusa ama connection nuko yoba honnête umuntu ntace abantu nibace bayakoresha mu kwabiza akama ukuvugana kw'abantu kukama kuri direct kuri franche harimo franchise ibintu byose bikaba birimwo franchise no kuvuga abantu bako baravugana bugurukirani ko ndamaze kubumva ntubu yavuze ku kintu c'abantu bagomba baba bitwaza baca bapolitiza ibintu bagakora business baca bayivanga na politique or yufashe business ukaza kuyishiramwo politique ukayipolitiza hariho abakiriya uza guperda kubera baca bavuga bati ujya muntu nitwaja kumushorera cyaje tukaguma dushira amafaranga mu bintu vyiwe tuzoba turiko turamuduza ajya mayide yiwe y'amacakubiri canke y'ibiki tuzoba turiko turayaha inguvu kugira ngo azoshike hejuru kuri sommet d'influence abantu mu minsi za tuzosanga abantu bose babaye nkuko ameze nico gituma abantu bakora business bakwiye kuba netre bagakunda igihugu bose bakumva ko bagikunda igihugu bagakunda umuhutu n'umututsi bagakunda umuntu wari we wese bakagerageza kugira ngo aho bashitse bagume bakwega abandi bakiri inyuma yabo nabo kugira ngo igihugu bakizamure
nico nashaka kuvuga nariko ndasigura no gufasha nyene tukikonekta kugira ngo abantu bose ntihagire umuntu agira limite kugira ngo nk'ubu uwo Fabrice je naho noba ndi mu muceri nkavuga nti Fabrice je ndakeneye ko tumenyana haraho peut-être mu bantu bazoba bagupangiye inzu canke baziguze uzoshobora kuba nkonekta tukamenyana cyane hakabaho ubucuti budasanzwe ico nico nashaka kuvuga kubera nk'ubu jewe kubona nk'ubu je nk'akarorero je nkora ibintu vy'igifundi nkora ntaramenya Fabrice nkora imiryango nkora ibitanda bija mu mazi ntarahura na Fabrice iyo ni intambamyi hariho connection ntararonka kugira duhure nawe yoshobora kumpa abakiriya canke akazomfasha muri business yanje mugabo pete harabaye intambamyi yatumye ntashobora kumushikira ono sejam mugabo uyu munsi ndafise aho mvugira turashobora kuvugana ugasanga uno munsi irabaye connection nico nashaka gusigura murakoze cyane mushinga ntahe kandi ibyo muvuze birumvikanye gose cyane turabashimiye reka tuce dusubira kuri Fabrice ngira ikibazo yacumvise cy'umushinga ntahe Yohani hanyuma asongore mu majambo make tuce duha ijambo umushinga ntahe Serge Claver nzisabira nawe. Ego murakoze nagira ndababwire sinzi ko ari network yanje iyo wundi muntu ari karavuga vraiment ntabyo numva wewe nk'umuhost wacu so wumfasha ukabisubiramo mu majambo make ivyo mfasha kugira cyenda byishura rapidement uhejeje kuvuga asa nuko yatanze ivyiyumviro gusa nta kibazo yabajije uwabajije ikibazo yari umushinga ntahe Yohani nibaza yuko ari ico kibazo mwibaza ko ndabasubiriramo nimba ari cyo mwifuza ko ndabasubiriramo murambwira ncinda kibasubiriramo ego nico nyene ikibazo cyose cyo bagihari mwombarira kugira cyenda cishura ego cyane umushinga ntahe Yohani rero yari karabaza nimba hariho cadre juridique nimba hariho amategeko specifique ajanye n'ukuntu abarundi baba mu mahanga batwara imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane byakabivuga kuko yari yafatiye muri ka karorero mwavuga yuko umukuru w'igihugu yatanze inimero ya telefone yiwe kugira ngo ufise uhuye n'ingorane mu migambi yiwe canke n'ibindi ashobora kumurondera akamushikiriza ico kibazo rero yashaka kumenya nimba by'ukuri hariho iyo cadre juridique ariyo mategeko araba gusa abarundi bava mu mahanga mu gihe batwaye imitahe yabo mu Burundi kugira ngo bashobore kumenya ayo mategeko nimba muba muyafise muyabamenyeshe kugira ngo n'abandi barundi bari hanze bakeneye kuzana imitahe mu Burundi baci baboneraho amategeko bokoresha mu kugira ngo bazane iyo mitahe aho niho yarahagaze ku kibazo ciyo. Ego urakoze kumfasha kunyumvisa ico kibazo je uko ndabizi nta mategeko aza kuza kuraba mu diaspora amategeko mu gihe wavutse witwa umurundi itegeko riza kuraba umurundi ari mu Cankuzo umutegeko riza kuraba umurundi ari Bujumbura niryo tegeko riza kuraba umurundi ari muri Australia rero hubwo twahava dusanga ari twebwe turiko twahava twumva ati hoba ayo mategeko atandukanye ivyo navyo ukaca usanga biriko birasa nk'ibituboha kwiyumvamwo ko turabarundi therefore jewe akaronotanga ngiye kuguruza ishirahamwe ryanje muri api of course noba naranerekanye passport yanje yo muri Australia mugabo ntibanconsiderinze nk'umu foreign investor hari iho novuga ati amategeko ahubwo araba umu foreign investor batari umurundi ariko ico kica kijana n'akaronotanga ko kuvuga ati fata mu diaspora w'umurundi atashi Burundi ngaha aza kwakirwa nk'umurundi yasanzwe novuga ati nk'umurundi nyene rero ku bwanje ndababwije ukuri nta mategeko nzi niyo yoba hari ntayo nzi avuga tarara mu diaspora wenyene usibye yuko nzi hari uburongozi bwa diaspora busanzwe buhari canke bwama ubu bwatowe kuko muri sommet de la diaspora iheruka niyo narindi amatwa nsumira rero hoba hariho amategeko baba bariko barasettinga up
mugabo ayo ndayazi muri iyo cadre y'iyo komite canke muri ubwo burongozi sindayazi ku rwego rwa leta. Ico nzi cyo kuri leta yoyo ihimikiriza abarundi baba diaspora kuinvestisa canke kuyumvamo igihugu kubera intumbero maze kumva leta yipfuza ko umurundi niyo yoba ari muri North Korea yiyumva nk'umurundi. Nico gituma uza gusanga hari ama ambassade mu bihugu bimwe bimwe kugira abe ashobora kuba yo bafasha mu bikorwa canke mu vyiyumviro byabo. Rero mu majambo make kubganje nivugiye nka Fabrice Manirakiza wenyene iryo tegeko canke usibye yuko ntona supportinga ko ryohaba ntaryo nzi jewe nje ngaha mu Burundi ko investisa nza kuza nk'umurundi kandi nkagira novuga ati inyota yo kuba nipfuza kwakirwa nk'umurundi nk'umurundi asanzwe ari ngaha. Ego nico jewe no bivuga ko mugabo bihari abandi bakaba bo bahara babizi kundusha ibyo navyo barashobora kunyunganira nayo ubundi ku kintu kijanye naco n'uburusho nkuko nagenda bivuga mu ntango. Obviously hari hakarusho ko kuvuga ati n'umurundi asanzwe akorera muri Australia canke aba muri Australia ko agiye ko importa ibintu bivuye muri I don't know muri China arafisi exclusivity yuko bayoronka exoneration ku bintu azana canke iyo avuze ati ndahaze canke ndahejeje kuba muri Australia harageze ko ntaha turaza igihugu kiraza kushira ko exoneration ratuyema nuko no bivuga ndabitahura mako. Ego cyane murakoze ku nyisho mutanze. Reka tuce duha ijambo umushinga ntahe Serge nawe agire ico ashikiriza nimba afite n'ikibazo ashobore kukibaza. Ijambo ni gwanyu Serge. Murakoze cyane sinzi ko mu nyumva ari no biswenga bimarukikagurika. Ego turabumva neza. Murakoze nkuko abandi babishikirije ndashimye cyane kuri iki kiganiro kandi nongera nshimira umushinga ntahe Fabrice ku mugambi mwiza yamaze kudushikiriza kandi nongera ndamutera intege atera imbere. Hanyuma nagize kumbure nacerewe gatoyi sinumvise aho yoba yavuze ibijanye n'akazi umugambi wiwe umaze gutanga mu gihugu no kuvuga igitigi cy'abantu bamaze kuronka akazi kuri uwo mugambi wiwe kugira ngo binashobotse akatubwira uko bahembwa kuko nshika yariko aravuga ibintu bijanye no guhindura imibereho y'abantu guhindura uko abantu biyumvira ugerageje kuraba mu bihugu bamwe twagiye ducamwo n'ivyo bihugu nawe arimwo usanga ufatiye no kugateka k'abantu n'imibereho yabo muri rusangi hari uburusho mu bijanye nuko bakwiye guhembwa bikurikije n'akazi bariko barakora. Sinzi ko abikora nk'uko abo yasanze mu Burundi babikora canke hari akarusho runaka yasize ko ico ngira ngo araza kukigaruka ko nimba bishoboka. Hanyuma yagarutse ku bintu bijanye na novuga uburyo uburusho butandukanye buhabwa aba diaspora bazana imitahe yabo mu gihugu. Nkuko ahejeje kuvyishura mu nyishu nibaza ko tugerageje kuraba imibereho y'abadandaza bo mu gihugu bashobora kuba baranitanze kurusha n'abadiaspora mu bijanye novuga kubaka igihugu biciye mu makori yabo uburyo bafashwe uburyo urudandazo rwabo rugenda uburyo bariha ikori ku bwanje nibaza yuko atari abadiaspora bari bakwiye kugira
icyo no kwita special treatment kurusha abari mu gihugu, kuko ahubwo nibaza ko igihugu kibonye aba diaspora baje ko investisa mu gihugu ariho coba kironsa koyoke ko kugira ngo naco kironke amakori avuye kuri abo bantu, kuko niyo bari barayatanga. So nari nashatse kubaza rero akabazo kumburengira ngo si gashobora kuba katari pertinent, ariko nari nashatse kubaza akabazo nti ni gute yishimira kuba ashobora kwimporta ibintu bikaza mu gihugu bitarisha amakori, kumbure n'abandi bishobora kuba bishikira, yoba yibaza ingaruka bishobora kugira mu mibereho y'abo bantu yifuza guhindurira imibereho. Akabazo kanje ka nyuma kumbure nako nyiraza kukagaruka ko hoba hari abandi bantu bari inyuma yiwe mu bijanye n'uyu mugambi bagiye bafashanya, kuko nakomeje kumva avuga yuko ari umwe ariko kandi afise n'ishaka ryo gushaka gukorana n'abandi. Nashaka kubaza nimba hariho abandi bantu bakorana na cane cane muri uwo mugambi, na cane cane umugambi wa leta wo gusaba abantu ko bokorera hamwe kugira ngo tunyarutse iterambere. Murakoze cyane. Eko umushinga ntahe Fabrice, ngira muba mwumvise ibibazo yabajije, ari nimba mutavyumvise mbanje gusubira ku mushinga ntahe Serge ku kibazo mubajije cy'abakozi akoresha, yigeze kuvuga igitigiri cy'abakozi 300 bakora ku munsi kandi bagahembwa. Ngira ahubwo ikibazo musa nuko mwashatse guhagarara ko cyane nico kumenya mbega uko we afata abo bakozi abafata neza gusumba uko yasanze abakozi basanzwe bafatwa muri iyo sektere y'akazi mu Burundi n'abakoresha babo, kugira ngo imibereho yabo iboneke yuko isumbije gatoya. Ngira nuko navyumvise. Sinzi rero nimba ibindi bibazo umushinga ntahe Fabrice yavyumvise, nimba atavyumvise arambwira ndabimusubirira. Uwo mfashe ukabinsubirira mu kubera ikibazo cyagumye cyakindi kabisa, abandi bariko baravuga sindabumva, nza kumva wewe wenyene. Uwo mumfashije gose, merci. Asha sinzi kabisa ikibazo kihari, ariko nizere ko abandi bose bari kubarumva ibibazo abantu bari barashikiriza. Rero ikindi kibazo yabajije kigira kabiri nico kumenya avuga ati mbega wowe urishimira ibikorwa uri kurakora cyane cyane ku bintu bijanye na importation. Sinzi ko hari bimaze ku importa ukura hanze uzana mu gihugu, mbega mwibaza yuko ivyo mukora canke ivyo bya importation muba mugira canke ibyo bikorwa mukora bizana bishobora guhindura imibereho y'abantu. Ikibazo ca nyuma yabajije nikijanye nuko bisa no kumenya musanzwe mukora muri mwenyene. Tutibagiye mwigeze kuvuga yuko mu ntango mu kiganiro mwavuze yuko ahubwo mwahuye n'abandi bajene babiri bo mu Burundi, mwe muvuye muri Australia, muhura n'abandi bajene babiri ibijumbura nibo mwaciye mutangura gukorana. Sinzi yuko rero ari bo mu kibandanya mukorana, ariko we yabajije ati mbega nta bandi bo bari nyuma yanyu mwoba mukorana, ko leta ubu yifuze ko abantu kenshi bokorera mu migwi, mbega hari abo ufise mukorana canke ukora uri wenyene? Nivyo bibazo yabajije. Nimba ntihenze ku kibazo umushinga nta Serge arashobora kugira ico avuze. Ku kibazo kigira kabiri hari hatane wari bakuvuze neza. Munkundiye noduga kwijambo. Rindira gatoya umushinga nta Serge banze avuge neza ku kibazo cyo kigira kabiri. Ku kibazo kigira kabiri nari nabajije nti uburusho bwinshi aronka agashobora, kandi siwe wenyene n'abandi agashobora kwinjiza ibintu mu gihugu bitarisha amakori kubera ko yarasanzwe aba hanze. Nkamubaza nti kandi ni vyiza kuri we kuko n'umudandaza, nkamubaza nti yoba yibaza ingaruka bishobora kugira kuri abo bantu yifuza guhindurira ubuzima.
murakoze. Yego cyane, yego avuze rero ko kukibazo ca kabiri kubijanye n'uburusho mwoba muronka mu byo mwinjiza mu gihugu, kuko ubwo burusho si mwebwe gusa mwoba muburonka n'abandi barundi baba mu mahanga baraburonka. Ngerageje kumva neza ashaka kuvuga yuko ubwo burusho buhari, no kuvuga yuko hariho amafaranga mwamwe adatangwa muri leta ngo yinjire mu kigega ca leta. None mwibaza yuko ubwo burusho bugiye buratangwa uko hari ico ibyo mwebwe mukorera abanyagihugu bishobora guhindura ubuzima bw'abanyagihugu mu gihe muguma muronka ubwo burusho amafaranga atinjira muri leta? Ni muri iyo ntumbero. Umushinga nawe Fabrice ija muri Rwanda. Yes, murakoze cyane. Again, urumva kibazo ni cyakindi nk'ubu sinamwumvise mugabo nk'ubu we ndakumva. Ngerageje ku byo wari washikirije cyambere bari babaje ku kintu kijanye n'abakozi nkoresha. Hajya nabavuze abakozi novuga ati bato batatu riko turavuga nk'abayede, abamaso, nibo novuga ati natanze igitigiri cyabo kugera ku 300 muga hari abandi bagera nko ku 30. Aho tuba tugiye nko mu ba chef de chantier, abacoordinateur ba projet, abacontable, abo bandi bose. Kavuga ati rero nkuko kenshi zo turasanga abantu twabaye hanze hariho ibintu usanga umenga dushaka gushira imbere bya human right byibiki, ibyo byose nibyo bituma rero na jewe novuga ati nguma ngwanira novuga ati gufata neza abakozi akaronotanga ni ibintu biri classique. Je nk'abakozi banje usibye abo bayede kubera bobo hariho cadre yindi bakoreramwo, nk'abandi usanga tubarihira ibintu by'amamituwere tukabarihira amafaranga yo muri ajya muri muzainises. Ibyo byose rero urumva ko ku bwanje bivanye nuko nama mbona ibintu ngaha nibaza ko biri mu byo nagenda gwanira kugira umuntu yoba ari karankorera canke dukorana afatwe neza bishoboka. Rero nivyo no kuba bakozi bato rero navyo ndabifatira ko nkavuga ati ubuhoho ndi no mu migambi yo kubagira ama cooperative n'ama association ku buryo shobora kuza ndabakoresha handi hose ngiye kubera urumva baba barahejeje kwerekana experience muri ivyo bikorwa. So ico kintu cyo kubafata neza rero ndagishira imbere nk'irembo mu nzira yo kugira uwari we wese twakoranye canke uwari we wese turiko turakorana usibye kuba yogenda n'ahandi akavuga neza mugana we yiteza imbere ntaguma azungurukira hahandi. That's ico ni kijanye no kubakozi. Kindi mwavuze ni ikintu kijanye n'ama importation. Unfortunately nta bintu nd'import hakuri ku ma projet ndiko ndakora, mugabo biri mu migambi navyo bikaca biza muri twaturusho nkeka badika kubera hariho n'itegeko riri muri API irya Burundi Investment Body rivuga yuko hariho igitigirikana kumenga amafaranga arenga 2 miliyari sinibuka mugambi w'amafaranga arenga 2 miliyari yo ushatse ko import ibintu baguha exoneration. Sindavyibuka neza no ntabivuze neza mugabo ubwo burusho burahari. Sindabikora kubera ntarabishiramo umutwe cyane, nayo ubundi birashoboka kandi ntivyoshobokera jewe Fabrice gusa wari wese azanye umugambi nibaza ko ari question yo kugira business plan akagenda akabisaba. Hari ikindi mwavuze cyo kuvuga ati mbe none hari abandi bantu mukorana ujye mutumwe umuntu yirutse ari wenyene yo novuga ati ashika yo ariruka cyane muganga ntashika kure. So ego cyane turi kumwe n'abandi bantu kare nari navuze yuko mu ntango muri 2016 nkitangura Kamenzi Burundi nagize amahirwe yo kubona abandi bajene bagira kuri 2 nabo twavanye muri Australia nabari ngaha hanyuma ndababwira umugambi narifise ikifuzo narifise baracyumva. Turasangira urugendo mu ntango hanyuma turagera ahantu rero subiye muri Australia babandi narindi kuko nababwiye ko nabaye president wa community imyaka 4 muri
Melbourne cyangwa muri Australia. Rero babaye urundi twicarana tukayaga, keje ugasanga turiko turakritika igihugu, keje ugasanga turiko turagira comments zinaziriya, ndabwira ati no si byiza yuko tuguma tuza turakritika canke tunegura utwo tubonye, ahubwo reka tuje hamwe tugire umugambi dushobora guteza imbere igihugu cyacu. Rero abo baranyumviye, ubu no babwira ko mu shirahamwe Kamenzi Burundi ni shirahamwe rigizwe n'abanyamitahe batandukanye barenga 200. Urumva rero ko ari abandi twasangiranye urugendo, kandi urumva burya iyo abantu bagiye hamwe baratera imbere. So ibyo nkora rero urumva ko hari abandi nkuko no muri mwebwe harabovuga ati reka tuje hamwe tugira ikintu twiteza imbere. Ibyo byose je nka Fabrice amaboko aruguruye, murakoze cyane. Ego murakoze cyane mushinga ntahe Fabrice. Reka tuje ku kabazo kanyuma tuza kwakira Nestor, sinzi yuko muri ko muratwumva mwasabye ijambo kuva kare twari bahaye ariko ntiwari hafi, sinzi yuko ubu mufise ikibazo mubaza canke ico mushobora gushikiriza, ijambo ni rwanyu. Eko ndabona yuko nubu atari hafi. Reka tubandanye ikiganiro dusa nuko tuja kurangiza ikiganiro. Ndabona ko hariho ubundi aciye asaba ijambo, umenga ni umushinga ntawe niyunge ko kandi ariko imbere yuko ndamuha ijambo umushinga ntahe niyunge ko, reka mbaze kandi kabazo, umengo hariho n'undi mugambi mufise w'ibanki y'abarundi baba mu mahanga. Mu majambo make, mbega uwo mugambi uracariho, warahagaze, ugeze hehe mu majambo make? Urakoze cyane. John nka Fabrice vraiment ndakunda kwiyumvira ikintu cyose cyoza kizanye inyishu muri community. Akarero notanga ni hariho assurance yitwa Jiko, mugiye gutangura kuyibona mperuka gutanguza. Iyo assurance ikaba yaje izanye specialite muri cadre ya legal protection canke protection juridique. Naregeranije abanyamitahe twarageranye none ubu izo twararonsuru none izotangura gukora. Rero kijya kintu naco nashize imbere cha banke ni iki uriho turiko turaronderera ibyangombwa byose cyane cyane novuga ati amadokima, kuko urumva banke ni ikintu gikomeye cyane. Twegeranya abantu bo dufasha twofashanya mugabo ampala. Rero urumva ko twatanguye kubimenyekanisha kubera ikintu nitwumva neza za gufata kuronka intumbero nuko kiba cyamenyeshejwe. Hariho n'ukuntu rero turiko turipanga neza. So novuga ati umugambi uriho wo kuba twoshiraho banki y'aba diaspora, mugabo sumse ashobora kubayo novuga ati yo ndondera akambaza nkamusigurira bikwiye, akumva imvo n'imvano nayo ubundi ntumbero yayo
ni kugira abarundi novuga ati ivyo abarundi dukorera canke tuba mu makungu usibye nabo ngaha ko turimwo dukora ikintu vraiment n'igisekuru novuga ati kizoza inyuma yacu kizo kwerekana canke kizobona ati aba ni babarundi bari baba mu makungu canke bakorera mu makungu bagikoze kuko influence nini yanagenda abona nayibonye muri Ghana ndayibona muri Senegal sorry nari iko ndavuga ko influence nini iya nayibonye muri Ghana ndayibona muri Senegal ahuza gusanga diaspora y'ibyo bihugu icontribute more than 20% muri budget y'igihugu rero nkavuga ati natwe nk'abarundi ndazi ko benshi dufite iryo shaka ryo gushaka canke kwifuza ko investisa no guteza imbere igihugu cyacu mugabo ivyo byose no kugenda tubirondera mu cadre rero gusohora ikintu kimeze nk'uko nuko navuga ati n'umurundi yoba ari muri North Korea kagura mu mutahu umwe azovuga ati nako nagacumu ko bumwe naterereye mu terambere ry'igihugu apana kwa kunduza wumva ngo ijya banki ni yu banki ni yu Ego cyane murakoze turumva yuko hariho akabazo gatoya ku ka connection ku ruhande rwanyu twabumva ariko twumva yuko biguma bicikagurika twumvise yuko hariho umugambi umwe muri ko murashira mu ngiro wa legal protection hanyuma mukaba mufise no umugambi w'ibanki utaraja mu ngiro ariko mugikorako reka rero turangiza ikiganiro akanya tubona kagiye turashimiye rero umushinga ntahe Fabrice kubona mwashoboye gufata akanya mukitabira ubutumwa bwacu cyangwa ubutumire bwacu kugira ngo dushobore kuganira mushikiriza abarundi ibintu bijanye imigambi yanyu uko muri ko murakora no kubabwiza ukuri ku ngorane mwagiye murahura nazo n'ukuntu mwagiye murazitorera inyisho rero turabashimiye umushinga ntahe reka namwe mwese rero muri ko muradukurikirana abashikirije amajambo hano ababajije ibibazo umushinga ntahe Isa umushinga ntahe Yohani umushinga ntahe Serge eka hamwe n'umushinga ntahe Pierre mwese turashimiye namwe mwese muri ko muradukurikirana tuzosubira rero ku wundi munsi wa mbere nkuko twabibabwiye turacarondera abo mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu kugira ngo dushobore kuganira nabo ubashikirize abarundi ba mu mahanga ibijanye na ya politike yerekeye abarundi ba mu mahanga murumva yuko na Fabrice ase ko yabigarutse ko naho yabigarutse ko nawe nyine avuga yuko atabyazi neza aracarondera kugira ngo amenye iby'ukuri uko bimeze nuko ngira tuzobimenya ni twaronka abo tuzoganira nabo bo muri ubwo bushikiranganje tuzosubira rero muri kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kiganiro twabaza kuri Twitter Space murakoze kandi bye.